birashoboka asanga ibibazo byanyu hari aho mudashikana ijwi twagiye kugira ngo mudutume twagiye nk'abasabyi banyu abakozi banyu kugira ngo mutubwire hanyuma natwe tubashikire imbere aho mudashobora gushika ariko na cyane cyane aho mudashobora gushika kuko hari ibyo namwe ubwanyu mushobora gutunganya bityo biraduga hejuru bya bindi rero mubona byananiranye cyangwa mubona bibaruhije nibyo twaje kugira ngo tuganirire agira tuvugane ku bijanye n'igisata c'indero namwebwe mwakuvuze ko akantu by'ukuri ibintu bibabaje mu gisata c'indero mubona igisagara ca Bujumbura kironka ikibanza twaronse ikibanza ca 10 mu kibazo ca leta giheruka ni ibintu bidashemeye na gatoya ahubwo birateye isoni twe twaciye twiyumvira ingorane cyagize kugira ngo tujya muri icyo kibanza mu by'ukuri twaciye tugira ingendo mashuri amwe twasanze ingorane nyinshi cyane rwose hariho ingorane zijyanye n'amasalle de classe infrastructure amasalle de classe ni make cyane rwose hariho ikibazo kijyanye n'ibitigiri by'abanyeshuri aho dusanga mu ishuri rimwe harimo abanyeshuri barenga 100 kandi salle de classe ari ntoya cyane rwose ugasanga abanyeshuri bicaye hasi hariho muri cycle fondamental cyane muri premier cycle deuxième na troisième cycle aho twatwita kera mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane no mu wa gatandatu kenshi ahari niho twasanze ari ingorane zikomeye cyane rwose aho twasanga bagira systeme ya double vacation hagenda mu gatondo natwe uga ingorane n'izigera ingorane zazindi abanyeshuri bicara hasi udusando class basanga ari duto cyane rwose hariho quatrième cycle muri septième huitième na neuvième twasanze hariho ingorane bicara hasi mu ngabo ugasanga ku ntebe imwe hariho abantu batatu bane cyangwa batanu bicaranye hageze yuko bagira evaluation cyangwa interrogation bagacaga systeme ya rotation ugasanga umugwi umwe urasohotse ugiye hanze uwundi mugwi bakora ikibazo cyangwa interrogation bahejeje le même questionnaire abari hanze bagaca binjira bagaca bakora interrogation nyine twibaza duti none nk'abanyeshuri zitari muri condition explication zatanzwe zari muri condition mugabo hageze ko evaluation ugasanga babajijwe séparément est-ce amanota baronka abazoja kuronka namwe mugabo muri secondaire biga avant midi gusa après midi ugasanga amasale aragaragara harimo amashengero harimo amarepetition y'amakarateri y'ibintu est-ce que zirya sale ishobora gufasha kugira ngo habe double vacation y'amasalle de classe ikibazo cy'ibagije rero izindi ngorane twiyumviriye yuko ziri ingorane ziri mu bavyeyi kuko twagerageje kugira amakete turavugana n'abandi benshi bajeje indero mu ntara dusanga by'ukuri encadrement y'abajejwe indero mu ntara imeze neza abadepeye n'abadeseri nabo bari mu nama kenshi mugabo abana batashe ku mugoroba kenshi ababyeyi ntacyo bakora ishengeri twasanze kenshi bashyitse mu nzira hacabaye ingorane encadrement ishemeye cyane rwose twebwe komine namwe turafise ibibazo bijyanye n'abantu bafise amayizine y'amafabrication y'amafangasi rero pour être clair et précis nagira ngo basabe n'ukuri muba wacu muze mudushikire muri BBN bituze n'ukuri ukungene BBN ikadukorera aho usanga ishobora kuba yotanga amasertifika cyangwa amahomologation usanga abo bantu baraje kwinstara dans des quartiers zitategekanijwe yuko amazine ahaba zone ya Buterere nta soko ifise mbere na zone ya Cibitoki nta soko ifise nabo nyene muri byo baravyifuza kandi muri ya ntumbero yo kugwiza umwimbu mu gihugu rero mu makomine mu ntumbero yo kugwiza amarosete n'amatakse zirashobora kugira icyo bifashije nyakubahwa mukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko ku isoko yo mu Buterere n'isoko ya Buterere
banki mondiale yemeye kuzoyifinansa mugabo bariko bararondera ikibanza rimwe na rimwe ibibanza by'amasoko bisaba ibibanza mu gisagara rero ca Bujumbura sinzi mega n'ama espace de yose mwarayariye umwaka mu gisigaranye urumva rero umwaka muza bararondera urumva hari ibintu usanga bigoye kari mu mpene kari mu ntama hariyo n'intara zimwe ubajije itongo rya leta atana hamuyironga usanga yose yarageze rero ibibanza by'amasoko bisaba ikibanza kinini urumva yuko ari ukurondeza kuko si hose ubucisha n'isoko ushobora gusanga n'icyo kibanza kibonetse ahantu hari ugasanga naho nyene si byiza kubasha isoko muri zone tuje na Buterere bafite ibibazo bya depotoire yaruzuye iragisibije aho dusanga igisagara nka cyose cya Bujumbura bavuga ngo 99% basukaho iyo myaka tubwirizwa kugira ibiviri propre twifuza no kuri yuko iyo depotoire y'abanyabuterere yotunganya neza abakozi nibaza yuko mwicaye hamwe mukiyumvira ntimwobura umugambi mukoramo muri izo ngorane zitwa umucafu rero ndatera iciyumviye mugende mwiyumvire muteke umutwe mbega urya mwavu ntacyo twawukuramo cyotuma uteza imbere igihugu ako tuguma tubona nk'aho mega n'ingorane Buterere ndazi inama nkenguzamateka yarigeze kuba igira ingendo iranabuza n'abantu kubaka muri irya zone harimo irya ntuze ya sesemu mugabo abantu babuza mu gatondo mu ijoro bakarara barubaka umenga ntibanukirwa urumva biragoye hari abantu menga ntacyo bibabwira mugabo ndazi yuko inama nkenguzamateka tubwire nasabye yuko ajya amazu yegereye hajya ahantu sesemu hajya imicafu ishikira iva mu mazu bareka kuhubaka mugabo gira haraheze sinzi rero ngene baca bubaka ibiyo yuko batahema sinzi ariko nibaza ko umwavu hamwe n'uyo n'iyindi mwavu mu bindi bihugu barayikuramwo ibintu bizima bifasha iterambere. Muri komine Muha dufise amazone 3. Mu mazone 3 turafise abashefu de zone wa zone Musaga n'urongoye zone Kinindo, ariko zone Kanyosha ntituraronswa umushefu de zone. Nibaza yuko mu gisagara cya Bujumbura no muri Binete icyo kibazo bariko barakiga mu minsi ya vuba muzoronka inyishu yayo. Amakaritsiye atari make nka Busoro, Izingo y'Intara, Kamesa nyine gitaramuka na Gikondo n'amakaritsiye ahananiwe n'imisozi, iyo misozi kandi ikagira n'amazi atari make meza, ariko n'amakaritsiye atagira amazi. Bashaka gusaba ko nimba byokunda kandi birashoboka bishize ingufu hamwe aya makaritsiye na nyine yoronka amazi meza kugira ngo abenegihugu bari muri aya makaritsiye agire amagara azira amaganya. Aho mbereye muri iyi minsi umukuru w'igisagara yarateye akamo abenegihugu bose bamuherereye cyane cyane niho kugira kubera niho mbona cyane ko gushira amapave imbere y'impangu zabo. Ako kamo barakitavye mugabo tugiye kuraba ayo mapave bakaza kuyashiramo ku nyene ejitezwa kubera ibikoresho vyayo vyashaje vyose biri mu kuzimu, bakaba bahejeje kuyarandura bakayataho hiyo, kandi bahejeje kuyarandura ntibafurira n'ivyo binogo bafurira izo nsinga bagaca bibandaniriza. Mbega abanyakubahwa boba bahawe n'itegeko rimeze gute ko tuzi ari abadandaza co kimwe n'abandi kuko bahabwa amafaranga? Akabazo ka kabiri, ejitezo aho mperereye itaretse nibaza biri mu twubatswe kera, amatuyo yayo y'amazi yarashaje cyane. Ni ukuvuga hari aho usanga batanga amazi aduka cyane. Abo bantu banywa ayo mazi uretse kubisha amagara yabo bakaba basanzwe bayaha amafaranga. Hoba ntaco bodufasha kugira
basubiremo ayo matuye bashireho mashasha mwararya bayatanga bayagarishije batayaronka kuri gusa tubazo twanje n'utwo twakoze wa INSS tubazo twanje byerekeye amazu ya INSS ari hajya amazu igihe kinini arashaje ntacubatswe kuri nivo y'ayandi usanga hari ingorane z'isuku n'umutekano ko nta n'amatara wagira urabajije bakabwira ati ni ikibazo cya INSS nta kintu mushobora kudufasha INSS bashobora kubaka amaproduire ukongera bagashyiraho n'amatara unabajije muri INSS bakubwira ati ni ikibazo cy'uburyo ntayo dufise cya kabiri ni ku byerekeye aya matabasha mature nyakubahwa maire de la ville yarabibujije ubwabo bakabandana aho ugenda bakagusigurira ibindi cyangwa bagahengera ugiye bakasubira kubongera nta kuntu mushobora kubihagarika murakoze. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza ubwa mbere twari dufite amakaye domenage none ubu yarahejeje igihe ariko hariho abantu bari baraguze amaborodero yo kuri konti ya Interbank ya Pendeno na Nef konti ya Meri ubu rero bafite ingorane kubera yuko bararishe etuwa bifura ubu naho hagiye indikaye etuwa miri yo muri Finbank none baribaza tuzogura 6,000 kubera yuko aya mahera yagiye mu kigega cya Meri. Ikibazo cya kabiri ni ibyerekeye ku conseil collinaire ibyerekeye toto présence wa conseil collinaire kera muri 2005-2010 hariho toto présence naho kari gato karaboneka kuko muri iyo myaka 2005-2010 karasubira kuboneka ariko n'abandi yihenze muri rwa kominale ingingo ya 43-45 ako kajeto karategekanijwe nyakubahwa umukemuzi w'amateka yatowe mu gisagara yavuze ati nihaba hariho ubushibuka butabara bukasize abizi ntawuriho ntabwo turonka aronka umwe gusa we yaratowe yabaye wa mbere murakoze niyo mpamvu. ikindi gihe tuzogaruka natwe tubazaniye inyishu